umugoroba w'ino munsi wari umugoroba wo guhayanisha mbega n'iki Imana yahaye abantu. Rero nkuko muriko murabibona ngaha dufise abantu benshi Imana yahezagiye bariko barakora, kuko twebwe mu ishengero wacu tuvuga ngo tugomba kimibiri yacu, imwemu yacu, imishaha yacu gushika kuri wa munsi Kristo azozira bizosanga bitagira agasembwa. Nitwifuza ko ishengero gusa rihura rikagira rigara ryo kwa Mungu, mugabo tugomba ko dukura mu bice byose bitugize, aho umuntu anywana n'Imana ariko kandi akaronga n'ikintu afungurira umuryango wiwe, akariha ikori, igihugu kigatera imbere, umuryango ugatera imbere, kandi agatanga n'ishikanwa mu ishengero, n'ishengero rikagira gute rigatera imbere. Ndagomba rero ndabereke ibi vyiza byose mwagiye murabonera ngaha hano turi muri Eglise Source de Guérison. Mbega uburi kuriyumvira ahantu wovana umaze iminsi wiyumvira ivyo kunonoka, ukifuza impuzu za sport, mwabonye abatandukanye bariko barazigurisha n'ibibanza bakoreramwo. Twabonye abantu badandaza ibirato biri ngaha vyiza, mwabonye ekipe cyane ishobora guteka, ihingura ibifungurwa, no barakomanda imaze gutekera abakozi b'Imana benshi batandukanye, narimwe nabo mu ntwaro, kandi bose bakanezerwa kubera ivyo bariko barakora ari ibintu vyiza kandi bishimishije cyane. Kuko mwagiye murabibona harimo abadandaza indandazwa ntono, kuva ku vyamwa, amavoka, amatomati, kandi bose bari ngaha mu ishengero mugabo bavuga bati nitworera amaboko, turagomba kugira ico tukoze kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro, kugira ngo je nibaza kwa Mungu baje gusenga hageze ko baririmba banezerewe, kubera ko Imana yahezagiye imifuko yabo, Imana yahezagiye imiryango yabo, Imana yahezagiye ikindi. Ndagomba tumukundwa muriko muradukurikirana, turagomba tubasabe nimuze tubaserve. Mukeneye ababakorera, mukeneye abo baservera mu manza, turabafise. Mukeneye ekipe iteka sans problème, ata defo, ikorera ku mwanya kandi y'isuku, turayifise kandi ku giciro ciza. Mukeneye kwinonora imitsi, mukeneye impuzu za sport, mukeneye ivyamwa, ibifungurwa, amatomati, amavoka, bibasanga aho muherereye. Abagore, abadamu mugomba gushaza, turashobora kubibafashamwo, kuko turafise abariko barabikora, babidandaza, abo bafasha, kandi batabidandaza gusa no kubakorera imicasi yanyu, kandi bakagira gute bakayibakorera. Ukeneye ikirato cyiza cyo mwibaro, ukeneye impuzu nziza yo mwibaro, ivyo turabishoboye kubikora muri kino kibanza, nkuko mwagiye murabibona hano hantu, mwagiye murabikurikirana. Ibirato vyiza, impuzu z'abana nziza zo mwibaro. Mukeneye abantu babafasha, babarimira umutekano aho muherereye, bashobora kugira ico babafashije. Mwarabonye bariko barabitwereka ngaha ingene bakwiye gushika kure kandi bikagenda neza. Jewe nk'umwungere ndagomba ndabarakomanda, ntimugire ikibazo na kimwe. Aya maserivisi nimuyakenere, aya maserivisi nimuyakoreshe. Uri ahantu uherereye ukeneye gufungurirwa muri ku kazi, mwarushe no kuguma mutaha, amabisi arabagora, ibitoro navyo canke birahari mwabuze umwanya, barashobora kubasanza imfungurwa aho muherereye ku kazi, mugize kontra bakabafungurira neza. Barashobora kubasanza ivyo mukeneye aho muherereye. Nshuti mukundwa uriko uradukurikirana, ndagomba nangize ndakubwira ngo umwami wacu Yesu atarashika duhamagariwe kumurindira, duhagaze neza mu mwemu, duhagaze neza mu mubiri, duhagaze neza mu bigumbagumba, duhagaze neza no mu mushaha, kugira ngo ibi bice vyose uko ari bitatu umunsi umwami wacu Yesu Kristo azozira azosange bimeze neza. Uri muri kino kibanza uriko uravuga mbega pasito vyakugoye, abantu barashobora gukora urudandazwa kandi basenga, mbega barashobora kugira business. Nanjye ndakubajije mbega ko bafise ndaho barashobora kurya, nanjye ndakubajije mbega hoho igihe batokora bofungura gute. Bivuga ngo udakoze ntakajye. Nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu General Major nawe yavuze ngo umufuko wose ugira amahera, inda yose igire ikifungura. Kandi turi muri yambo nakazoza yuko abantu bakwiye kwisuga, twubaka igihugu kitizera inze mugabo gitungishwa n'abene gihugu, kandi bariko barakoresha ivy'Imana yabahaye, bariko barariha amakori aho baherereye, kugira ngo igihugu cyacu kigire gute giterekeje imbere. Imana yo mwijuru iguhezagire, nawe utariko urakora ugira icyo ukoze, hanyuma ugakenera ama service dufise, urahawe ikaze. Imana igumugisha mwinshi.